Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ku batayisilamu amahoro y'Imana abane namwe. Nongeye kandi kubaramusa ndabipfuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Ndanabaramutsa mvuga ati Dr. Sole Online TV arabaramukije mwese aho muherereye, abapapa, abamama, abatama ndetse n'abatamakazi. Kuri mani saha tumanje kwanza gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi uyadushoboje kuba tukiri bazima. Hariho bamwe twege batashobotse kugira ngo ngajye turi bazima, tuvuga ati amashimwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umwami w'abami, wewe atanga ubuzima, atanga ubuzima kuwa ashatse, yakubuzima uwo ashatse. Hama nta birebire mwe kuvuga je Dr. Sole Online TV. Iyo umbonye nje imbere ya kamera ni kuvuga yuko mbanje gutanga inyigisho, banje kwigisha kugira ngo nimenye mwitahure, mwongere kandi binabaye na ngombwa munisuzumishe canke mwivuze. Nongera kandi nkashimira nyene cyubahiro umukuru wacu, umuvyeyi wacu w'igihugu cy'u Burundi. Imana imuhereze ukuramba kwa cyane, eka nabo basangiye imirimo yo kuyobora abarundi n'abarundikazi. Kuno mwanya nino saha ndagarutse kandi kugira ngo ushobore gutanga inyigisho kuri barya anya bakeneye gutahura byinshi. Naravuze ibimenyetso bigaragaza ijini umusubiyani, ndabitanga ku bantu b'abagabo no ku bantu b'abagore. Urege turabe rero ibimenyetso bigaragaza ku mwana akivuka cyangwa ku mwana wawe yuko wangana kose akiri muto, imyaka 2, amezi 6, imyaka 5, 7. Bino bimenyetso no musanga ko tumenya yuko afite ikibazo cyande cha umusubiyani. Tugitanga ibimenyetso bigaragaza abana bagwaye uyu umusubiyani. Imbere yuko tubivuga twatanze inyigisho nyinshi, twashikije ibiganiro byinshi. Nabasezeranje yuko nagarutse kandi Dr. Sole Online TV yuko atacyo muzotuburana, tuzaba twabahaye ibiganiro bishasha kugira ngo mushobore kwitahura icyo abo muri bo. Ndavuga kandi yuko kuri bajyana bose bazi agaciro k'ubuzima bwabo. Nimba ubuzima bwawe ari ubw'agaciro kuri wewe, basi nturengane udakurikiranye ibiganiro byacu. Nimba ubuzima bwawe natari bw'agaciro, wende wirengane ugende. Mukabuze ko ari bw'agaciro, nukurikirane urabe, ndetse uje kuraba wongere usangize n'abandi, namubone ko ubuzima bwawe ari bw'agaciro. Kuko ibiganiro twe dukora ngandabije kuri bantu b'Imana si comedy cyangwa se kuvuga ngo ndiye niba ntagenda kuri televiziyo bakaenda kwigiza ahaje, yani mimi hapa siko naigiza, siniko ndafina. Ibimvuga bibaho kandi birahari, hari nabo bishikira. Rero kurumviriza nibwo navuga ntugira ngo niko ndikura mutwe, apana. Ibimenyetso mvuga ko iri birahari, n'ivyingwara n'ivy'amashitani birahari. Nimba bifise ugerageze turondere hakiri kare, mugabo uturondere apana ku telefone ntoya. Abantu mukunda kuntelefona ku telefone ntoya, biragoye ko ndonke ku telefone ntoya. Ndondera kuri WhatsApp, nyandikire umbwire je kanaka mfise ikibazo iki amameze, ndakwakire ndakubwire ngene nshobora kugufasha kandi ikagenda neza, kuko tumaze gufasha benshi cyane gose. Rero ndababwire yuko bajya abantu rero mwabona dukora ibiganiro mukabona yuko umenga ibintu yani ni konti manake ni kwigiza, manake ni umuvumbo wa ibi tuvuga nivyo, si ibyo gufina. Ibi ndababwira bivuga ndi serious,
ibintu birahari, izi ndwara zirahari, ndabibagira kugira ngo bibafashe kugira ngo mwimenye mwitahure, kugira ngo bibaye ngombwa mushobore kurivuza. Turaduze kuragiye rero, ikimenyetso ca mbere kigaragaza yuko umwana wawe afise jini omisubiyani, ni kuvuga iki? Nimba ufise umwana akunda kurira cane gose mwijoro ata mpamvu n'imwe bivuyeko, ni kuvuga iki? Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko ufise jini subiyani. Sume kandi, nimba ufise umwana wawe ukaba uzi ko ufise umwana akunda kurira kira yahageze mu joro, akunda kurira cane gose ata mpamvu n'imwe bivuyeko, ni kuvuga iki? Uwo mwana wawe yaramaze kwinjirwa n'uburozi bw'ishetani ryitwa subiyani umusubiyani, uburozi bw'umukobwa wande wa Satani, Mayimuna umukobwa wande wa Satani. Ikimenyetso kigira kabiri, umwana wawe kugwara ibintu by'ibifukunyi, umuntu agwara ibintu by'ibifukunyi, akagwara ibintu byo gucanganikirwa, uriko urabyumva, ukamuhereza imiti yarakubise amanuze y'inshinge, amaserumu, wapi nta kintu gihinduka. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe umukobwa wa Satani yamaze kwinjiza uburozi mu mwana wawe. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugira ni kuvyara umwana. Umaze kuvyara umwana wawe agatera kuvuga, umwana wawe agatera kuvuga, abandi bakavuga hakiri kare, mugabo uwiwawe bikaba ikibazo kugira ngo ashobore akavuga mucamake, umwana guteba kuvuga yatevye cane gose. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko umwana wawe yarozwe n'uburozi buzanywe n'umukobwa wa Satani yitwa Mayimuna umukobwa wande wa Satani, ariwe umusubiyani. Ikimenyetso kigira gatanu, ndavuga kandi yuko umwana guteba kugenda. Umwana guteba kugenda birashobora kuva ku mpamvu zibiri. Nimba hari umuvyeyi umwe muri mwebwe agenda hanze agasambana, canke umama canke umupapa, umwana ashaka kugenda, canke ugasanga bivanye n'iyi shetani yitwa umisubiyani, ariwe nde? Mayimuna umukobwa wa Satani. Namba umwana wawe yateba gutambuka ngo agende, ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko afise umusubiyani. Ikimenyetso kigira gatandatu c'indwi, namba umwana wawe akunda kumera nk'ujugumira, avuga ibintu bitumvikana mwijoro, aryamye agize ukunye, umenye yuko ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko umwana wawe yamaze kurogwa canke yinjiyemwo n'ishetani ryitwa Mayimuna umukobwa wa Ibilisi wa Satani. Hari Ibilisi na Satani batandukanye. Mayimuna umukobwa wa Ibilisi canke umusubiyani. Ikimenyetso kigira kangahe? Gikurikiranye kibaye ivyo hoja, umwana wawe gukunda kurota mwijoro kuvuga mwijoro. Umwana wawe gukunda kuvuga mwijoro, yivuga nayasinze kutavuga ngo urabona iki. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko umwana wawe afise yarozwe uburozi bwitwa n'ishani ryitwa umusubiyani canke Mayimuna umukobwa wande wa Satani. Ikimenyetso ca nyuma, umwana wawe ugiye kumuryamika, ugiye kumuranga afise umwana wawe ariko arahekenya insya z'amenyo yasinziriye. Umwana arahekenya insya z'amenyo yasinziriye, cyangwa ukabona umwana aravyutse mwijoro arasohotse, mbonye yagiye ngo aragiye arasohotse, agumya agenda. Umwana gusa umwana afite ikibazo binze kumwirukako mwijoro, utazi icamutwaye. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko umwana wawe yarozwe canke afise uburozi bwa umusubiyani. Rero uriko dukurikirana uherereye hose, ugerageze wicare hasi utekane, hama nimba ubuzima bwawe ari bw'agaciro kuri wewe, ukurikirane ibiganiro vyacu umaze kubikurikiza, binashobotse ushobore guhezera mugenzi wawe kugira ngo yumvirize, kugira ngo ashobore kuronka inyigisho
bibaye ngombwa kugira ngo ashobore gutonda tumufashe. Hama inimero ya telefone ni guteranya 257 68 143 908 canke guteranya 257 62 899 775. Murakoze cyane rwose.